Iryo shure ry'ubuhinga ETS BUNTU ryatanguye mu mwaka wa 2012 aho ryitwa ikigo c'imyuga CFP mu rurimi rw'igifaransa, rica rihinduka ishure ry'ubuhinga mu mwaka wa 2015. Iryo shure rikaba rifise ibisata bitandukanye nko kubarira, igisata cyo kubaza, igisata c'ubuhinga bwo guhingura ibifungurwa hamwe n'ic'amahoteli n'ingenzi. Nkuko vyagiye birashikirizwa n'abarezi baserukiye ivyo bisata bitandukanye ngo barahingura bigashimwa. Nko mu gisata c'ubuhinga bwo guhingura ibifungurwa barakora imitobe itandukanye y'ivyamwa, mayonnaise, confiture, imikate itandukanye, umusururu, amata y'isoya, amavuta y'amavoka, ipiripiri n'ibindi. Mu gisata co kubarira bakaba impuzu z'ubwoko bwose ku bitsina byose hadasigaye inyuma n'imyambaro y'ishure kaki. Eka no mu gisata cyo kubaza barakora bigashimwa aho bahingura ibitanda n'inzugi bigezweho, amameza, intebe n'ibindi. Nayo mu gisata c'amahoteli n'ingenzi bakaba bigisha ugwaruka ivyo guteka no kwakira n'urufasoni ingenzi mu kuzitwara mu bibanza vy'iratiro. Bigirimana Emmanuel yaserukiye abavyeyi arashimira abarezi bo kuri iryo shure ku kuntu bitaho indero y'abana babo. Afashe ijambo umuyobozi w'iryo shure Rwasa Leonard yamenyesheje ko iryo shure rifise akabijya n'ubwo tugorane tutabuze nk'ubukene bw'ibikoresho bigezweho. Intama ngaha dufise kwa rino shuri ni intama ziboneka hose no kuyandi mashuri. Turafise ikibazo c'ibikoresho. Mw'ivyo twerekanye dukora turakenye ibikoresho. Ibikoresho niyo ntama dufise kuko ivyo dukora tubikora tudakoresheje ubuhinga bwa none bugezweho kubera nyene ubwo bukene bw'ibikoresho. Kuko uravye nk'ibyo twashizeho hanze twerekanye mwabonye imitobe y'amabungo, imitobe y'inanasi, mwabonye imwe twita confiture, mwabonye ivyo bita mayonnaise, mwabonye agapiripiri gakozwe mu buryo bwa none. Nivyo ni ibintu iyo biriko birakorwa bisaba ko bikoreshwa ibikoresho bihanitse. Rero ibi bikoresho birazimvye ntavyo turaronka. Twe dutera kamo abantu boba bafise uburyo abo twiyumvira ko boduha ibikoresho hanyuma tugakora ibintu bimeze neza. Nayo umuyobozi w'indero mu ntara Ndikujyayo Jean Pierre akaba yakeje vy'umwihariko iryo shure ku ndero n'ubumenyi vy'akanovera bitangirwaho. Ntibagiye gusaba ugwaruka kwitegurira ikibazo ca leta cimirije haruhande y'ivyo bikorwa vyiza barangura ku ishure. Nayo ku bibazo vy'ibikoresho iryo shure ryashikirije akavuga ko agiye gukora ivyashoboye no kubandanya adodora. Mwomenya ko iryo shure rimaze kuramurira igihugu imikangara ku nshuro igira 4 mu gisata c'amahoteli n'ingenzi hamwe no ku nshuro igira 2 muri ivyo bindi bisata.